mugabo ngiye kuba ngaruka banashaka mugabo jesho nifuza kugiza muri kino gihe nifuza kuzoba muri ba bakintu uvuga ngo babareje cyangwa abakinyi bakoze amateka bazokoma bibuka. Irindi jambo rya kabiri ngo nuko yifuza gutahukana ibikombe gufasha abakinyi bakiri bato gutera imbere, uvuga ngo yifuza gutwara ibikombe, yifuza kandi no gufasha abakinyi bakina bashaka kuri batatu. Je numva ko muri no majambo bakiri bato uvuga ngo ibintu shaka kuri bitatu waravuze ngo bashika kuri batatu. Ewe kanyanyaye Riko arabaneza. Yaravuze ngo nta hantu ho bana gusamiye. Nta hantu ho waciye no munsi. Ya napunyari. Burya yabo uhora usoma. Camvuga ati no munsi wakazindukiye. Bavuga ngo ijambo hari gusanga ryaguciye. Iyo ni uno munsi erega Houston avuze ngo gusoma ntiyatsobanuye neza ikintu cyo gusoma. Ako kunywa canke nako kunywa. Oya nako nanyo yakaya yari yabasore. Patrick ndazi ratamye gucurika ibintu. Burya Patrick n'umuntu umwe bamwita umu protest umwe. Oya mu protesta we ndiwe. Uri umuhakanyi. Oya si muri byose mu bisanzwe. Je mpakana ico numva umenga sindagitahuye neza. Mugana mbashaka kubaza kugira ngo ibintu ndabitahure bye. Nuko rero basore umva ko turavuga witwa Raphinha avuze amajambo akomeye avuga ko kugeza muri kino gihe yifuza kuzoba mu kintu uvuga ngo yakoze amateka mu mupira w'amaguru muri equipe ya Barcelona, akomera kandi akavuga yuko yifuza kushobora kuzofasha equipe gutwara ibikombe, yongera afasha kandi kuzofasha navuga ngo n'abakinyi bakiri bato kugira ngo bashobore kubatera imbere. Uvuga ngo amajambo ashaka kuri atatu ndakeneye tugende tunayinjira ko ku majambo novuga ngo witwa Raphinha yavuze muri equipe yitwa FC Barcelona ibintu bitatu ese numvise je bishaka ko biravugwa. Ni ibintu bitatu novuga yavuze nkuko bivuze. Yavuze ubwa mbere na mbere ngo nkeneye kwandika amateka muri Barcelona. Ikigira kabiri aravuga ngo ikindi kintu nipfuza jewe nka Raphinha nipfuza gufasha abandi bapeti bakiri bato kugira ngo bagaruke ku rugero rwabo rwiza canke se baduze urugero novuga aba bana bakiri bato n'ibindi bigi bitandukanye. Ubwidro Fernandez ubwi Anthony Fernandez ego. Hanyuma ikigira gatatu akavuga ngo nipfuza guhesha ibikombe equipe ya FC Barcelona. Ubwa mbere na mbere n'ibintu novuga bifise ico bisobanura muri no equipe ya FC Barcelona bibereka novuga ibyipfuzo n'ubushake bw'ivyo Raphinha yipfuza gukora muri no equipe ya FC Barcelona. Yego. Kubera ko bwa mbere na mbere n'umukinyi novuga yakoze cyane gose muri seziheze abaheshi nako yaranabayishije kanatsinda n'ivyo bikombe yabagejeje kuri muri UEFA Champions League n'umukinyi wabona ko yitanga cyane gose mu buryo bushoboka mugabaza kugira ga deception gatonya kubijanye no kubura novuga Ballon d'Or. Bamwe mu bimenyesha makuru birandika biti Barcelona nibo batumye n'umugabo witwa Raphinha adatwara Ballon d'Or n'ibindi bigiye bitandukanye. Mugabo biraryoshe cyane gose kumva umukinyi wagifise inyota yo gufasha byinshi muri equipe ya FC Barcelona ndetse no kubayisha ibikombe. Hanyuma kukijanye no gufasha abana bakiri bato novuga ko Raphinha yabaye umwe mu bakinyi bagaragaje ubwo bushobozi bugiye butandukanye ndetse n'ubwo bushake bwo gufasha bakiri bato, kubera ko hari abakinyi benshi bamushinga intana cyane cyane muri seziheze harimo bano bapeti nyene ba Marc Bernard ba Marc Casado n'abandi benshi bagiye batandukanye bati nimba ari umuntu wa mbere atwegera nk'abana bo muri academy cyangwa nk'abana babadugijwe muri equipe n'umugabo witwa Raphinha, ndetse yanahawe nino hole yo kwegera aba bana bivanye n'ivyo babona akora. Baravuga ngo Raphinha tukwizeye ko umukinyi ashobora kudufashiriza aba bakiri bato kwisanga mu mugwi mukuru wa FC Barcelona. Ubwo rero niwe uhabwa kubegera, niwe uhabwa kubaganiriza ukabereka inzira nziza y'ivyo bashobora gucamwa muri ino equipe. Nuvuga ko rero ni kimwe mu bintu yavuze Raphinha, mugabo n'ubundi yatanguye gukora mu minsi ya kera ndetse canke se par exemple nko kuva mu mwaka uheze. Hanyuma kijanye no kwandika amateka muri Barcelona nibaza ko afise intango naho yagejeje hamwemerera kubikora, ariko n'umukinyi nibaza ko akwiye canke se agifise umwanya munini wo gukora muri kazoza kugira ngo ashobore kwemeza isi y'umupira w'amaguru ndetse na FC Barcelona ko yibera muri jana. Uno munsi ariko ni cyo kuvuga ngo kuba umurejande wa equipe batako bikunda mu gihe tuzi ko abarejande babaye muri equipe twese Barcelona aba ba Lionel Messi turazi amo mazina ni Messi par exemple ni nka Messi Piqué ba Puyoro ya n'abahungu bo hagati mu kibuga nabo nyene buriya n'abarejande abandri Iniesta Xavi na Busquets ino mediane yose ba Dani Alves Ronaldinho mu bisanzwe amazina atandukanye pe. Ariko no munsi tuvuge ko witwa novuga ngo Raphinha kuri sezo ziwe shaka kuri zitatu
uravuye muri equipe nuvuga ngo nka Leeds United uje muri equipe VYOSE Barcelona saison yawe ya mbere ntiyagenze neza kwitwa nuvuga ngo Xavi Hernandez azakamukura ko ku munota mubwira ati no munsi wote kuri kurasohoka 60 cyangwa ngwahe ariko saison ikurikira kwitwa Yasabwa akoze nuvuga ngo statistique zimeze neza cyane atsinze ibisindo atanze amasiste afasha abakiye batandukanye kugenza ibintu bitandukanye uno munsi witwa Raphinha yaramaze imisi ari mu mvune mwa kuno munsi yagikwa giriki yagarutse uno munsi tuvuye ko apart ko twumva ngo kimwe gishoboka ko Raphinha izo gufasha abana bakiri bato ico kintu gishoboye yaranagikoze ariko aragikora kabisa ikindi cya kabiri cyo gufashiye equipe yitwa FC Barcelona gutwara bikombe nico yagifashe uko nimba yatsinze ibitsindo nimba yatanze assist nico yagikoze uno munsi ntaranabikora neza ari gusa ari mu nzira nziza no kuvuga afise inzira y'ivyo yatanguye ariko tuje tuza kuco kintu rivuga ngo kuba umurejande uri mu Brazilian umaze no vuga ngo sezo kuri zinga zitatu ukoze sezo nziza nivyo ya kabiri ubwo ico kintu murato kugikunda ko tubona ko haciye amazina akomeye nk'aba Brazilian uburorero turafise ngwitwa Neymar Junior turafise amazina y'abatandukanye Ronaldinho uno musi yatakuba vyora twumva ngo wewe Raphinha yatakuba uzovuga nini bana navuye hano hantu uzomurejane yakora kandi kavuga ngo yifuza kumarira sezo yiwe muri equipe FC Barcelona nuvuga ngo kariyeri yiwe Raphinha kuba umurejende muri FC Barcelona je ndabara nk'ibintu bishoboka nk'ibintu bishoboka ariko niyagira amahirwe yo gushobora gusubira kandi kumara nka sezo zigira nko zindi zitatu muri no mugwi nyene wa FC Barcelona agitanga performance nk'ize arerekana no musega Raphinha ntagaragaza performance gusa atanga mu kibuga habwo hari nibindi bintu agaragaza nk'ivy'urukundo akunda no mugwi wa FC Barcelona ndetse no hanze y'ikibuga ukabona uno musi kwanza kanatsinda numwe mu bakinyi bariko baravugwa ngo cyane muri FC Barcelona ko akwiriye kwambara brassard muno mugwi wa FC Barcelona ukapiteni arabukwiye yaranabigaragaje ko kuba mu kapiteni anabishoboye bamugize kizigenzaho hagati mu kibuga neza cyane ajya bagushize naho gushira hagati mu kibuga aho urakora ufise ubwo iyo leadership babanse gusa kwaka kizigenza warabufise muga bakavuga bati nawe cyo ufata ubwo mu kibuga hagati neza cyane kizigenza no ubikaravuga nuko bamubonyemo iyo ntuze iyo leadership mu kibuga uno Raphinha kuko Raphinha no munsi numwe agerageza ukabona ko karagerageza gutera intege abandi bakinyi bagenziwe akebereka yego nivyo twatsinzwe ariko ingo dukore kandi uko kuvuga ati ngo dukore nawe nyene akabita ngo kakarorero ukabona ko ari umukinyi karakina yitanga akaza gufasha inyuma akaza kagirane ukabona ko umuntu ivye karakora ikabikora bikunze kandi n'urukundo agaragaza akunda no mugwi wa FC Barcelona ikaranakiniye jemba mbona ati rero FC Barcelona kumugira muri legend uno Raphinha ni ibintu mbona ko bishoboka kubera yuko deje ibyo amaze gutanga akitanga no mugwi wa FC Barcelona nivyo afite ibiharo bimuvugira gusumba undi mukinyi wese mu mugwi wa FC Barcelona ariko no munsi ukabona ati FC Barcelona yagegeje amajwi yayo ugasanga ukuntu bayakoranije kuri Lamine Yamal mu Espanyol ariko ukabona ko Raphinha nivyo kinarababajwe no kuba ntashobe guharugwa kuja ku rutonde rwiza cyane ko abahabwa agashime ka Ballon d'Or kanatsinda nenda nagakwiriye ariko ivyo byaramaze kuba byararenganye nkwiye kwitaho cyane cyane inyungu z'umugwi gusumba uko no kwitaho inyungu ziwanje ku giti cyane ivyo byose birakora ku mitima ya FC Barcelona ndetse n'abakunzi ba FC Barcelona ndetse n'uburongozi bwa FC Barcelona akagegeza kubona tuno musore afise urukundo gukuri akunda no mugwi wa FC Barcelona ndetse n'ibyo atanga mu kibuga ni bimwe bigaragaza urukundo Raphinha akunda umugwi wa FC Barcelona rero mukinyi nk'uwo performance zize karatanga ku mugwi wa FC Barcelona ndetse n'amajambo avugira inyuma y'ikibuga nivye karakora hamwe yogira amahirwe ushobora kumara izindi sezo zigira kuri Saturday no mugwi wa FC Barcelona agitanga performance nk'iye karatanga kuri urugero nyene karabikorako bamona amahirwe ni menshi cyane ya Raphinha ushobora kwitwa muri legend uno mugwi wa FC Barcelona none ba Ronaldinho baba ba legend bamaze sezo zingahe muri FC Barcelona Namusi saba legend ba FC Barcelona bafite icyo bakoze muri Barcelona nuko ivyo bakoze muri FC Barcelona babikoranye urukundo n'ubwitange cyane bukomeye je mbabona rero ntaho bitane n'ivyo Raphinha karatanga no munsi amahirwe arahari ya Raphinha gushobora kwitwa muri legend wa FC Barcelona ariko niyagira amahirwe kandi gushobora kumara izindi sezo zigira kuri zitatu muri no mugwi FC Barcelona Raphinha ubundi ubushobozi ubwa mbere na mbere bwo kuba umukinyi mwiza yarabwerekanye kandi ibyo byose yavuze yanarengeje ku ijambo rikomeye aravuga ngo nzi ubushobozi bwanje bw'uko ushobora gukora ibintu bigiye bitandukanye nuvuga uko yiyumva wenyine ubwiwe biramwemerera nuvuga kwitwa umukinyi mwiza kwandika ayo mateka no kuba umwe mu bakinyi ba mbere beza mu mateka y'umupira w'amaguru kandi nuvuga ko ugerageje kuraba ivyo yakoze muri seziheze ni ibintu bisa n'ibigomba gukonfirma bikakubwira ngo uko biri kose Raphinha potential arayifise yo kwandika amateka muri Barcelona
none eske yokora nk'ivyo yakoze sezeza akabikora nk'indi sezimwe reka ntacu reka ndeke kuvuga sezimwe akabikora nk'izindi sezo zibiri canke kanatsinda bikanagabanuka ku gatonya mu mateka ya Barcelona ntiyo batanguye kuza arinjizamwo buhoro buhoro neza cyane erega nabo ba Messi ntibatanguye za 2008 bakina ibintu biteye ubwoba cyane gose kuburyo ngo wumva ngo nka 2005 2004 ubwo yinjizwa muri equipe ngo yarinjira ngo ugaca usanga ngo ibintu byose yarabihinduye ngo yabaye umukinnyi ngenderwa ko muri equipe yatanguye buhoro buhoro agenda aradugiramwo muga bivanye nuko ibintu byiza yagumye abikora mu myaka myinshi yatinze aba inkingi mwamba ya Barcelona baratinda barabona yuko ari umukinnyi bubakiye ko mu byo bakina mugabo nitwibagire ngo ico gihe ca Messi hari umugabo witwa Andres Iniesta yakora amateka nitwibagire ko hari umugabo witwa Xavi Alonso yakora amateka nitwibagire ko haciye abandi bakinnyi bagiye batandukanye bakora amateka mugabo hari umukinnyi umwe yagumye abikora buri gihe akaguma kuri rwa rugero rwiza ndetse akanabikora n'igihe kinini muri equipe ya FC Barcelona ubwo nabandi bagenda agasigara bahetse ndetse anabikora bya bindi nyene nibyo byagize Lionel Messi umukinnyi navuga incontestable mu mikino ya FC Barcelona cyangwa se mu mateka ya FC Barcelona rero Raphinha ubwa mbere na mbere ikintu cya mbere cyo bituma cyangwa se cutuma bamwiza anagera kuri ibi nuko yokora ibyo ariko arakora igihe kirekire akabandanya abamwiza buhoro imyaka myinshi ko mu myaka 6 azuba yamaze kwitwa umurejande wa Barcelona je nizera ko ubundi kanatsinda yogira n'amahirwe ushobora gutahukana igikombe cya UEFA Champions League nkuru no mwaka mu mugwa FC Barcelona yobaheje gucubura igende mu mugwa FC Barcelona izina yobaryanditse yosubira kugira nk'ibaro vyiza nk'ibyagize muri sezera akaba gikombe ca Champions League yoba yanditse izina ridasanzwe kubera ko bahabaye igikombe baheruka kirekire kitaboneka muri myaka 15 hariya nuvuga amigwa n'izina ryitwa Lamine Yamal naryo nyene itaba rikorera twegura mugabo nizera ko marigira nkuko buhoro izogenda riduga akubye azotinda akagaragara nk'umukinnyi mwiza muri FC Barcelona nizera ko yakora nk'ivyo yakoze je nizera ko yotanga performance nziza gusa nk'ivyo yatanze mu mwaka uheze hamwe abagaca bagira amahirwe yo gutahukana igikombe cya UEFA Champions League biba binarangiye kwitwa umurigende wa FC Barcelona nuko kabisa bimeze kubitwa novuga ngo Raphinha avuga ko kugeza muri kino gihe yifuza kuba aba umurejande wa equipe yitwa FC Barcelona akabifuza kandi kugeza muri kino gihe ko azoba no mukino uvuga ngo yifuza kuzomara kariyeri yiwe mu buzima bwiwe bwose akina equipe yitwa FC Barcelona n'ibindi bitandukanye gushira gufasha novuga ngo abakinyi bakiri bato kugira ngo bashobore kuba banaduza urugero eka n'ibindi bitandukanye nivyo biko navuga kubitwa nde Raphinha wino equipe yitwa FC Barcelona tuva kwa Barcelona dusimbira muri equipe yitwa Real Madrid nawe karavuga amakuru atandukanye atuza ko tuhera ku izina canke yitwa K.MBAPPE rotero dufise K.MBAPPE mu bintu shaka kuri bibiri yaba muri equipe nationale yaba no muri Real Madrid yore muri Real Madrid ni K.MBAPPE rote kugeza muri kino geno uvuga ngo bagiko karatanga iganiro aravuga bamubaza ivyo muri equipe yitwa Real Madrid abanyamakuru adakora kuba bazi bitandukanye babaza ati mbega bimeze gute aza kuba wanashaka witwa K.MBAPPE rote aza kubabwira novuga ngo basanzwe bakunda uno mugwi witwa Real Madrid yaba natawukunda abawuponda abawushima bavuga inabiriya aza kubavuga amajambo avuga ati atandukanye bavuga n'abashaka witwa K.MBAPPE avuga ati bamubaza ati mu bantu hagati y'abakinyi ba Real Madrid na Alonso aravuga ati mushaka mvuge iki ntaco mfise cyo kuvuga ati muri Real Madrid iyo udatsinze urukino abantu bace batangura kuvuga cyane none twatsinzwe inkino kuri zibi ziheruka twakinye nabi cyane ariko tuzogaruka inyuma y'aka garuhuko twiteguye gukina urukino rwa Elche mu majambo uvuga ngo witwa novuga ngo azikwiza rya K.MBAPPE rote yavuze ati turabambere muri La Liga ati kandi turi no muri mu migwi nashika ya mbere muri Champions League ati si vyiza cyane ariko twese turazi ko iyo ibintu bitameze neza mu kibuga muri Madrid abantu bavuga ariko twege twunze ubumwe ngo dutware ibikombe byose uno mwaka nukuvuga ngo Patrick na Houston bigaragara ko witwa K.MBAPPE rote mu majambo yavuze yabanje kubwira abakunzi bavuga